Aha ni ku kibuga Stade Ingoma ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ivyo ni birori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yateye iteka ivyo birori ari kumwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida muganga Nzeyimana Sylvie. Marie Louise Inarukundo yaserukiye abagendana umugera wa sida. Mwijambo ryiwe yamenyesheje ko gushika uyu munsi hakiri intambamyi zihanze abagendana umugera wa sida aho ni nko gukumigwa. Hariho abavyeyi bagitotezwa bahogwa ngo nuko bagendana umugera wa sida, ndetse rimwe barabatunga agatoke ngo nibo bazanye umugera wa sida. Abo bavyeyi usanga kenshi badafise naho bavugira, kuko bituye wese bavuga ngo nuko agendana umugera wa sida. Mu kibano haracari hitotezwa n'ikumirwa, aho usanga abagendana umugera wa sida ataho bafise bavugira, ukamengo nta jambo bafise. Ababo barabafata bakabafunga igihe kitari gito kugira ngo bikunde babatwara amafaranga, cyangwa naho udafise ubwo buryo ngo atanga agatongo. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida muganga Nzeyimana Sylvie mwijambo ryiwe yashikirije ko umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida ari akaryo keza ko kwirimbura mu kuraba intambwe itewe ko mu kurwanya umugera wa sida hamwe no kurabira hamwe intumbero Uburundi bufatikanije n'andi makungu mu kurandurana n'imizi umugera wa sida. Nakaryo keza ko kwirimbura tukaraba aho tugejeje ikivi ico kurwanya ico kiza, twongere dufata ingingo zo gushikira ihangiro dusangiye n'amakungu yuko mu mwaka w'2030 ikiza sida coba catujijwe mu Burundi. Uyu munsi ushitse mu gihugu cacu dufise urugero rwiza rwo kuratira abarundi n'amakungu mu kurwanya sida. Aha nagira nifashishe itohoza riheruze kuba mu mwaka w'2020 aho vyagaragaye ko Uburundi ari igihugu ca mbere mu bihugu bigize Afrika yo hagati n'ubuseruko cashikanye ihangiro ry'ibice 90 incuro zitatu, mu Gifaransa bavuga les 390, vyerekanye ko mu bantu bipimishije ibice 91 n'uduce 8% bari bazi ko bagendana umugera wa sida, ibice 99 n'uduce 8% muri abo bari ku miti ipfufahaza. Muri abo bari ku miti ipfufahaza ibice 90 n'uduce 7% nta migera yibonekeza mu bipimo. Tubandanije kuri uwo murindi nta nkeka ko tuzoshikira ihangiro rindi ry'amakungu ryo gushika kuri 95 incuro zitatu kwijana. Umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yahamagariye ugwaruka rwo Burundi bwejo kugendera ubuntu mu kubumbwa n'ivyo ruhabwa n'abavyeyi, kudahurumbira amaronko ahubwo baharanire kugira amagara meza azira umugera wa sida. Twarabonye ugwaruka rutari ruke rwanduye uwo mugera wa sida, twongera duhimiriza n'abatarandura kutigenza nabi kugira ngo ntibandure uwo mugera wa sida. Benshi bagiye barabigaruka ko kugwaruka rwishi rubangamiwe n'umugera wa sida, bavuze yuko biva ku kurondera amaronko, ariko rimwe na rimwe birava no ku mwifato ujanye n'ingeso mbi bifatiye ku kwigenza nabi. Harugwaruka rugenda kurondera amaronko ariko muhira babahaye ibishobora kubabumba ngaho ku mashuri. Iyo rero n'ingeso ntibashurashura kubera ubukene. Tuboneyeho no kugabisha ugwaruka kugira ruhunge ico caha c'ubushurashutsi. Babumbwe n'ivyo bafise, babumbwe n'ivyo abavyeyi babatekereye ku mashuri. Twoshobora kubaza tuti bimaze iki none kuronka amaronko ariko ukabura amagara meza? Ijambo ry'Imana riravuga ngo
ngo bimaze iki ngo kunguka byose ngo muri ino si gukabura ubugingo. Rwaruka dukunda nimwigenze runtu kuko ni mwebwe kazoza kejo, ni mwebwe Burundi bw'ejo. Turakeneye Uburundi burimwo abantu bafise amagara meza azira ubwandu bwa sida. Mu ntumbero yo gushigikira abagendana umugera wa sida hashikirijwe imfashanyo y'amasafuriya, umuceri, ibiharage, ibitenge n'ibindi.